Arinze. Yego. Haheze imyaka 3. Yego. Ikibazo k'imyaka 3 yose utari kuraboneka muri game ku ruhande rwawe. Hari izindi mpano zaduze kuvaho ugarukiye muri game wasanze hari izindi mpano zaduze. Impano ubona kugira no uvuga ati impano iranteye ubwo bikakujugumiza ni. Mbona nta mpano nimwe ushaka kuntera ubwo bihake. Mwana mwiza nuzondiza ngira oya mwiza nuzicuza namba I'm gonna be your stress remover. What's up akunzi wa Manoti TV, nitwa Manoti Promoter, Rometre de Ceremony nkuko mubizi, behind camera nzamo ni vyemwe mudashobora kubona, ivyo mudashobora kubona ni cameraman. Fise umusora afise izina makiye ni T-Jos cameraman, Rome qui porte barbe noire, no munsi yaje ari kuri kamera no musirira abantu mukurikirana Manoti TV ndazi murangurira akantu nabazaniye umuntu musanzwe mukunda kandi mwari mukumbuye sana. Mbuye ndi kumwe nande, ndi kumwe n'umwami kazi. T-Jos cameraman ereka n'umwami kazi. Pamy good. Ni bon. Urazi gituma ndakwisa umwami kazi. Oya nacho nshaka. Niko wiyitwa? None si Pamy Queen. Ego. Pamy Queen. Pamy Queen umeze neza? Meze bien vraiment. Kuva mu gitondo gushikana amasaha ubuzima bw'umustar bwagenze gute? Bwagenze neza cyane. Ego. Wavyutse ama urakaraba. Ndakaraba, ndatunganya ivyo mu rugo. Ego. Meze bien. Ubu bintu ni sawa. Ego. Urana naga fresher ni kose kwa. Naturaba. Ndona ni fresh ko inahura. No kuri ntawuraje. Yes murabizi bakunze Manoti TV mwari mukumbuye Pamy Queen kandi ndatse ntimwamuheruka ariko no musi navuze reka ndamuzane kugira ngo imbere ya kamera kugira ngo abari mukumbuye mu mubone ndanamubaza ibibazo byinshi bitandukanye mwese mwari mushaka ko ndamubaza ndaze no musi ndakubaza ibibazo by'ibinyamwuga gusa. Pamy Queen urafise indirimbo shasha imbere ko tuyivuga ariko ndashaka kumanze wideclive witondere ko adukurikira ko ndazi hari abakwibagiye ko bamaze igihe kirekire utaboneka muri music. Bon ni Pamy Queen benshi bamenye ku ndirimbo yitwa Nduzuye ariko ndafise indirimbo shasha nyuma y'igihe kitari gito nayimaze ndi mu gacerere ndafise indirimbo shasha iheruka gusohoka il y a 2 semaines ndi kumwe na Crown Lema indirimbo yitwa Mwiza. Ego. Ndi kugira ngo wideclive neza kugira ngo akwibuke kwijya ndirimbo Nduzuye indirimbo yafatishije sana ko ndayivuga indirimbo yabaye hit ndashaka kuduhereza kapera ko ari kwadukurikira ndashaka kwibuka neza cyane. Ndabaye akapera indirimbo nshasha cyane. Oya kuri Nduzuye kwanza ijya turaza kwiza ko bwanyu kuko niyo bakuzi ko cyane Nduzuye. Oh my baby to love wewe iranezereza nawe uri cyo mvuga Yes, iyo ndirimbo menga nagira nsinzire n'ubishende indirimbo ndayikunda sana kandi yarafashe hit ndaza muciyemo mwibuka Pamy Queen mu bihe vya kera yarabikora fresh mugare rero inyuma y'imyaka 3 yose udakora music waheruka ku ndirimbo sinarinza ni 2 imyaka 2 inyuma y'imyaka ni 3. Bon, hari umwaka namaze ndiko ndakora ndi muri groupe imwe na beblina sinzi ko mwayo ndaza kubishikako il y a 2 ans rero indirimbo ya nyuma twakoze yitwa My Angel niyo ndirimbo naherukirako. Niyo waherukira ku ndirimbo yawe wenyine waherukira kuri sinarinze. Haheze imyaka 3. Ikibazo k'imyaka 3 yose utari kuraboneka muri game ku ruhande rwawe. Bon, yene byarase ndaja muri pause nyuma gukora mariage narihaye umwanya kwanza gutunganya ivyi wanje urugo mwana ariko nyuma yo kwipanga cyane kwiyorganiza ndagarutse. Uragarutse muri game. Uzosubira kongera kukubura? Ni muzombura vraiment ndabizeje. Uravuze inyuma yuko ngo ugira urugo bisigura ko Pamy Queen muri no minsi usanzwe warubaze. Urafise urugo. Ndazara abantu bari batanguye ku meditare avuga ati Manoti ndaza kumusaba namba ariko murumva arubatse ni kwa kundi nyene. Pamy Queen rero tukatuguze kuri iyi ndirimbo Nduzuye mbere ko tuyiza ko Pamy Queen yaduhenze gute? Hari indirimbo wago musohore ndibaza ko baheze nk'amezi 4 canka 5 ko uvuga ngo musohore indirimbo haca hera igihe kirekire tutabonye iyo ndirimbo byari byagenze gute? Bon, iyo ndirimbo nivyo ari muri programme yo gusohoka mugabo uratse ivyuma bidasezerana projet za gutakara bya kudabanganya cyambona umwanya gusubira kandi kuyisubiramwo
mbona gusa reka mfume ndekura irya yindi ndi kumwe na Crown. Yego. Niyo washishima kurekura. Hama indirimbo nayo vyagenze gute yaratakaye projet mva nzosubiramwo. Azi ko abantu baguma bavuga ati Pamy Queen yaraduhenze vyabuze ko naje naguma ndayikwishuza to ni ndirimbo vipi ko mugo musore indirimbo bakategaruka muri game. Pamy Queen reka rero tugaruke kuri indirimbo ntuze mwiza. Ni mwiza indirimbo shasha? Ego mwiza. Mwiza. Abantu muri ko mudukurikirana rero mureke inzigo manze muce musimbira kuri channel ya Pamy Queen. Ni Pamy Queen uko nyene mwumvirize indirimbo nduzuye mutibagiye kugira sabone canke subscribe kuri channel yiwe ya YouTube nduzuye kugira ngo abantu bafiringe neza nduzuye bayumve. Urabizi cyukora ndi bazuracumva ikore mu gahogo duha imirongo mike. Nduzuye. Oya ntuze mwiza Okay. Mwana mwiza nuzondiza ngira oya mwiza nuzicuza namba I'm gonna be your stress remover. Ego mwiza ndibuka ntuzeya reka tube tuvuge kuri iyi mwiza kwanza amandaza harakantu za kugaruka ko mu nyuma kuri iyi mwiza umuntu uri kuririmba iyo ndirimbo washatse kuririmba uvuga iki utanga ubutumwa kuri bande ubuhe mbona indirimbo y'urukundo juste ni couple y'abantu babiri urazi ko kenshi abahungu mudakunda kwizera ko gacha oya turafizera ni juste umuhungu nyene kabaza umukopine wiyo mubaza ati eske ntuzondiza iki umukopine amwizeza yuko atazomuriza atazomuta mu rudubi genre bari kumwe nyene donc amwizera ego bari kubwira baba yake oya ariko ya mbere ntuze kamwe navuga ko nza kugaruka ko nduzuye bari kubwira baba yake ntutubeje ko ndibuka no muntu ze no muri yaruki ego naramubonye je ndagukurikirana sana ndakurikirana ibikorwa byawe sana inyuma y'iyo myaka yose utari kurakora muri game ndizera ko hari ikintu cyahindutse muri game kuva aho ushikiye ikintu wabonye cyahindutse niki bon ikintu cyahindutse nuko ubu donc imyaka igendera hera na havuka izindi mpano hari abandi bana bizi ki donc kare mu bakobwa mwakunda kuvuga ngo turi bake ariko ubu vraiment turakwiye sema tu mudushigikire mugerageze gushira impano zacu hanze sino abakobwa ubu turahari ego murahari muri ko murakora ariko abakobwa ntabwo muri ko mukora neza museruke nko tuguma tubona babandi nyene tuguma tubona abandi habuze iki namwe abandi bon nibaza ko mubona abandi nyene ko aribo mukeneye gupromotinga sino yamwe mufata umwanya mugapromotinga kira mukobwa wese ngaha nyine baza ko mutubana turi benshi ariko nizere ko ijya kosa kuri bamano tutifata hari twe nizere ko mutazori ko dukora ku mpande zose uravuze ngo hari izindi impano zaduze kuvaho ugarukiye muri Game Center hari izindi impano zaduze impano ubona kugira no uvuga ati impano iranteye ubwo bikakucugumiza ni bon nta impano nimwe ushaka kuntera ubwo bihari kuko deja kila muntu wese afite impano yiwe kandi impano y'umwe ntisa n'iyundi kandi ivyo bishobora byiza cyane kugira ngo za mpano zacu zitandukanye niyo zaja hamwe zize zigire ikindi kintu ciza kuko ntidushaka kugira ngo impano zimwe ntivyoryoha reka tuzire kuri The Queens aho ntuza kunyira The Queens iri he The Queens nayo kiyaje mwarasambuye bon sugusambuka komtere mugabo twabonye yuko ko deja nyuma yo kugira mariage aho nuko je nahagaritse umuziki beblina ntiyari oblige yo guhagarika umuziki kuko yarakeneye kubandanya akora wewe donc twabonye yuko vyo bavyiza tutablokanye numva kuko ibintu vy'ama groupe yagiye birablokana umva je ndi oblige yo gukora ico mugenzi wanje akoze ko hari gihe usanga je nkeneye gukora mugenzi wanje tankeneye gukora nk'ubu je namaze déjà 2 ans ndi muri pause nawe yarabandanije akora rero umva twabonye bibaye vyiza ko twoza turakorana bikenewe ariko twizere ko dosura kuboneka The Queens ko mugo kuboneka mwongere mukorane kwa kundi bon tuzokorana nka Pamy na beblina pana The Queens umvitse bari feature nyene sanze kwa kundi vy'ama groupe twaravyihojeje gato bizosura kugaruka nego ndashaka rero imbere yuko turangiza ikiganiro kuko ndabona umwanya uri kuratujana cameraman agumanyereka imbere yuko turangiza ikiganiro nakaye kajambo washaka kuvugira imbere ya kamera za Manoti TV ariko utavuza bon ikintu kimwe gusa novuga no basaba yuko mugerageza guteza impano imbere surtout mushigikira abakobwa nko nitwe turi bake parfois y'abahungu turivugira muri ko dushigikire vraiment hanyuma mugabanye ibintu byo gucagura nimba mubona nakafise impano cyangwa afise igikorwa yashize hanze mukiduze mugerageze mukiduze gusumba yaho mu promoter ibintu bisubiza abantu nyuma cyangwa ibintu by'amakuru mabi kuba ko mpana mbona umenga nivyo
ama TV online canke mura promotinga cyane inkuru mbi canke zishafuza abantu gusumba ibikorwa vyiza biba byasohotse. Yego nizire ko abikora baca bihanira uko ndazi kuri Amanda TV ibyo bintu ntibyigera bihaca twe tuvuga vyiza gusa. Yanure bro. Yego Pamy reka tugushimire cyane ko wemeye kuza imbere ya kamera za Amanda TV. Yego merci beaucoup mwakoze namwe kuntumira. Yego ya reka tubashimire cyane mwe dukurikiye kuva mu ntango gushaka kuri kano kanya nta nshuti nkaho umaze kugira subscribe kuri channel ya YouTube nawe utarabikora turaza kunezerwa no munsi wabikora cyo kurabona ni Manoti promoter le maître de cérémonie nivuza amazina kwa kundi Manotito promoter to maître to cérémonato ihende kamera nzamune ibyo mudashira kubona ni cameraman mfise musura mfise tino wikene T-Jos cameraman Rome Kiporte Bar Benoir turabakunda cyane nta nshuti nkamwe mugira amanota na Manoti.